Hello everyone, ndasubiriye kubaha ikaze mwese kuri ya channel yanyu ibigezweho kuri telefone. Ya channel idahengeshanya kuguma ibategurira utuntu tw'ubwenge dutandukanye, ikaguma itubaha turi ku mwanya. So uno munsi ndaje ndabazaniye icigwa c'ukuntu ushobora kuvuza iradiyo iyo ariyo yose ushaka, igihugu ico arico cose ushaka, mu yandi majambo ugashobora kuvuza iradiyo yo kwisi yose ukoresheje telefone yiwawe. Okay, mugumane nanje rero gushika inyuma ya video murabe ico cigwa nabateguriye c'ukuntu woshobora kwivugiriza iradiyo yose ushaka y'igihugu ico arico cose ushaka, kandi wiyicariye aho nyene wipoweye gusa iradiyo ikavuga. So mugumane nanje rero gushika inyuma ya video kugira mubone ico cigwa c'ubwenge nabateguriye. Naho ukaba utarabikora canke ukaba uri mushasha ukaba ariho ukibona ibi vyigwa bica kuri iyi channel, nagoma ndagusabe ubanze ukore subscribe canke s'abone aha hepfo, uca ufyonda no ngaho ku gakengeri, uca ugira kuri tute canke all, mu gihe dushizeko ikindi kintu gishasha uzoca uza urabona utu tuntu tw'ubwenge za ndabaha. So nta gutevya rero, nimubanze mumfashe gusa mukore subscribe. Aha rero nta gutevya, ikintu bigusaba biragusaba application yawe ya Chrome. Chrome ku batayizi niyo, urinjira muri application ya Chrome yawe. Okay, ucinjira muri application uca ufyonda ngaha kuri recherche, aha kuri search to type, aha uca wandikamwo ijambo Radio Garden. Nkuko mubibona ucugira ngaha kuri clavier cyangwa ukagira recherche kujya bisanzwe kuri uruntu ino kuri uruntu rwa bleu kuri clavier nigo uca ufyondako bigaca recherche. Okay, aha rero ucushikira ahantu hameze uku, uca ufyonda kuri iyi link ya mbere ya Radio Garden, uca ufyondako nkuko bisanzwe nkuku. Okay, aha rero turinjiyemwo mu maradiyo yo kwisi yose, aho dushobora kuvuza iradiyo iyo ariyo yose ushaka. Murabona aha munsi ko bakwereka ko ushobora guteresharja iyi application yitwa Radio Garden. Aha je ni juste tunda bibereke, ushaka uraza kuyiteresharja ushukira ngaha kuri install. Okay, biraza kugusaba rero connection imeze neza, connection ya hose, amamega ya hose, nuko aha rero nguyu mubumbe w'isi wacu turawuzanye. Okay, uyu ni umubumbe w'isi, utu tuntu natwo mubona twa vere na maradiyo, donc murabibona uko nyene bimeze. Aha urasacinga urazungu mpaka uze urabe iradiyo ushaka. Okay, murumva utuziki guys. Okay, hii ni radio Navarino FM ya 89.5, murabibona. Donc muca mubibona iyi simbona igihugu irimwo. Okay, murabibona gusa ko atari muri Afrika. Ubona aka kazingi donc niko wewe ni nk'ugo rushinge wewe ukorera. Reka nk'ubu turabe muri Afrika ngaha, reka turabe nk'ubu yo mu Burundi ndavuga. Okay, urakoresha kugira recherche, reka turabe. Okay, nk'ubu Tanganyika, nk'ubu iradiyo ngaha mu Burundi naka mubona. Okay, murabona dutoye radio Isanganiro, murabibona aha hepfo. Burundi, Bujumbura Burundi, radio Isanganiro, donc murabibona. Mwumvirize. Umuhora wanje niho turi. Okay, murumva yuko ibi bintu ari akantu k'ubwenge kameze neza. Okay, aha mu gihe rero utazi
donc nk'iradiyo uriko uraroshesha neza ahantu itumbereye uca ukoresha kugira recherche. Uca ukoresha kugira recherche aha naho ucuza kuri aka kantu kari ngaha munsi ka recherche ugaca wemezako. Aha rero wemeje ko urabona urasanga y'amaradiyo menshi urabibona. Aha rero uca wandika dufate tuvuze nk'iradiyo yo mu Rwanda. Reka twandike Rwanda. Rwanda ngiyo ngenda harabe neza. Okay guys, reka turabe nk'iyi radio yo mu Rwanda ngaha. Turabe nk'imwe twemeze ko aha nge connection iriko iragenda nabi. Okay, reka turabe iradiyo yo mu Rwanda nk'ubu tuvuze. Sorry, reka dusubire aha kuri search irasubiye inyuma Radio Garden. Hama duce twemeza kuri iyi link ya mbere. Okay, reka dutegereze connection. Reka dutegereze connection. Okay, reka turindire. Aha murabona rero ko hejeje kuguruka. Aha rero ucuza ngaha munsi kuri recherche. Aha ugaca wemeza ko rero uca wandika hejuru aha kuri Mona Country City na Station. Uca wandika dufate rero reka twandike nka Rwanda. Rwanda murabona ngaha tuvuze nk'iyi Rwanda Radio Witi Kigali Rwanda. Iyi ya mbere reka twumvirize. Okay, murumva. Okay, murabona ngaha aha urashobora kuraba aya yose n'amaradiyo yo mu Rwanda. Ugacu hinge turabe nk'i radio ijwi rya gare. Tumvirize. Okay guys, murabyumva. Aha rero urashobora kubigira no ku bindi bihugu ugenda urandikamwo. Aha reka nk'ubu twandikemwo Kongo naho turabe. Okay, aha turacari mu Rwanda, reka twumvirize nko muri Kongo naho turabe nk'iyi Goma. Okay guys, rero iki nico cigwa nari nabateguriye. Mwe muraza kuma mwigirira amarosheshe y'amaradiyo yariyo yose mushaka. So ndabasabe ntiwibagire gukora subscribe. Akaniko kantu k'ubwenge nari nabateguriye uno musi. So aha murabona yuko ngaha urashobora gutelecharge application kugira ngaha kuri installe. So ciao rero tuzosubira muri video ikurikira. Thanks for watching guys. Iyi video ni muyipartage abandi nabo babone aka kantu k'ubwenge nawe umenye.